Yes, karujya mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri two mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mwiza kuri two mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cyiza kuri two mu masaha yo ku gicamunsi. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki 25 z'ukwa munani 2025. Birumvikana rero n'amakuru tuba tugarutsemo muri ano masaha mu gitondo, aho tuba tugiye kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye. Yes, ntabwo ndi butinde rero twirukanse cyane, ndabanza ngusuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi muri Coline Mujejuru, Coline Muragara, Coline ya Tongo ndetse na Coline ya Kinazi, bari mu gisagara cya Bujumbura, bari Kenya, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa, abibereye rwose hariya za UK cyangwa se United Kingdom, bakaba baherereye rwose mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko byariya Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ndi butinde rero twirukanse cyane, nyamuneka kandi byinshi tugiye kuba dukomozaho rwose. Ubu tuvugana abasore ba M23 bamaze ko badivansinga mu bice bigiye bitandukanye byegereye umujyi wa Uvira, ku birometero rwose bigera kuri 2 n'igice. Bamaze kuba rwose barimo bagenda badivansinga ku buryo navuga bukomeye cyane. Ibyo turaza kubyinjiramo. Abacancuro bamaze kuba tayari mu ibintu bindi byamaze ko bihindura isura, turaza kwinjira mu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko mbere y'uko ngiye mbabwira zimwe mu ngingo z'ingenzi, mbere y'uko mbabwira ibyo ngiye kuba ninjiramo, nyemerera gato mbanze nkukubita umutaramu abanza gusobanura cyangwa se akubwire amakuru make, ariko nanjye untegereze gato nze mite nkubwira byinshi bigiye bitandukanye. Niyumvira yuko ari ibintu byiza byo gushima kubona M23 imaze gutahura yuko bijya biganiro by'Idoha ari ibiganiro bya baringa, ari ibiganiro byo kuyitega imitego, kuko urebye ibyo AFC/M23 imaze gukora, cyane cyane tuvuze nko kurekura ibice bimwe bimwe warikare, no kutabandanya yifatira ibice, no kurekura imfungwa nyinshi zari zafashwe ku ruhande rwa coalition, harimo n'aba mercenaires bari bafashe n'abandi bakozi bose bakorera leta ya Congo mu bice bya East Congo, bashoboye kuva muri Goma bakagenda amahoro kugera Kinshasa. Niyumvira yuko AFC/M23 yari yerekanye umutima yuko yifuza ibiganiro, kandi yuko amakimbirane yokemuka biciye mu biganiro. Ariko urebye ku ruhande rwa leta ya Congo, ni nta kintu na kimwe irigera ikora. Twovuga nk'ibyo kurekura imfungwa, murazi ko itabikozwa. Murazi yuko abenshi muri barya bayoboye AFC/M23 ari krebe y'abantu baciriwe urubanza rwo gupfa. Ibyo rero ni ibintu bikomeye, kuko amasezerano yoyo arashobora gusinywa, ariko ugaca usanga ubutungane cyangwa ubucamanza bubereye intambamyi ziriya ndongozi zose za AFC/M23 kubandanya bakora politiki. Cyo gituma ibyari bikenewe ubwa mbere, nanone AFC/M23 yagomba kwemera kuganira na leta ya Congo mu gihe bamaze kubakura ku kiriya ceyi n'izo manza bashizweho. Kuko mu gihe AFC/M23 leta yemeye kuganira nabo, ni nkaho ibimaze kwemera yuko ibyo baganira bifite ishingiro. Nimba rero ibyo baganira bifite ishingiro, bishobora kumvirizwa n'amahanga, bikumvirizwa n'iyo leta nyine, leta igomba rero gukuraho biriya byose byari byatumye ishirako imanza, ishirako amazina y'iterabwoba indongozi z'uyo mugwi, ariko kandi n'abandi bose
bagirizwa yuko bifatikanije na AFC M23 ntabwo bosubira guharurwaho ivyaha mu gihe leta imaze kwemera kwicarana nabo. Ico gituma biboneka ko urugendo rwa leta ya Kinshasa mu biganiro ari urugendo rwa baringa rw'ibinyoma rwo kubesha rwo kugomba kubata mu mugozi mu mitego ngo bazisange ahantu badashobora kwinyagambura. AFC M23 imaze kwemera byinshi kandi ikabishira no mu ngiro, ariko urebye ku ruhande rwa Kinshasa nta kintu na kimwe cerekana yuko banafite uyu mutima, usibye ahubwo ko baguma bagaragaza ibimenyetso byo gutegura intambara no gukomeza kagatima kukumva ko byashoboka ko bashobora kwihindukiza AFC M23 bakayitsinda bakoresheje umuheto. Ico gituma leta ya Kinshasa ikomeza ishora amafaranga menshi kugura ibigwanisho muri ba mercenaires ndetse no kwiruka mu bindi bihugu bishobora kuyifasha mu bigaragara canke mwibanga. Rero mwabona yuko ari vyiza yuko kumbure AFC M23 izoteba igatahura yuko ibiganiro na Tshisekedi ari umuyaga, ari ibintu bitokunda. Rero nkumva yuko ahubwo AFC M23 ikwiye gukomeza kubaka igihagararo cayo mu kwagura ubutaka, na cyane cyane mu gihe itarafata mu ntoke Kivu yose ya ruguru n'iyepfo, kugira ngo ishobore gukingira abantu batotezwa, abantu bicwa bahowe uko baremwe. Niyumvira yuko itokumva yuko iragira igihagararo n'imbaraga zo kwicarana na leta ya Kinshasa. Nkabona yuko ahubwo ibyiza ari uko AFC M23 imaze kwibika ko izi ntara za Kivu zose, noneho ibiganiro bitoba ari iby'uko ingabo za leta za Wazalendo za FDLR za nde zogaruka muri izo ntara, ahubwo ibiganiro byoshingira uburyo ico gice cya Kivu casinzikaye imyaka 30 iraheze cyo kwigenga, ariko bitabujije yuko bashobora guhurira muri leta, muri federation canke uko bashobora kubyita Etats-Unis, hanyuma bakagira ubumwe, ndetse ubwo bumwe boshobora kubwagura ahubwo bukaba ihuriro ry'ibihugu bya East Africa byose canke iyindi migwi regional, kuko tubona turi muri politike ya globalisation yuko ibihugu bigenda byishira hamwe kugira bigire imbaraga mu bijanye no kurinda umutekano no mu byo ubutunzi. Iyumvira ko ari muri ivyo vyiyumviro gusa AFC M23 bakwiye guhurira na guverinoma ya Congo n'ayahandi Etats-Unis n'ibindi bihugu za Qatar, bariya bo bigombera inyungu mu by'ubutunzi, kandi bundi ibyo bihugu inyungu mu by'ubutunzi ntabwo bo bibura. Bo biganira n'ico gice ca leta ya Congo, bakaganira bakabyumvikana mu bice bagenzura barimwo, bakagirana amasezerano, ariko mu bice AFC M23 nayo imaze kwibika ko ivyo bihugu navyo bikagiranira amasezerano. Nkiyumvira yuko muri ico gihe abantu bose boshobora kubona inyungu, kuko mu buryo y'amasezerano abaye Kinshasa n'ubundi ibi bice bya Kivu biri muri East Congo canke iziya za Ituri bizoshishikara kwibagirwa no kutitabwaho mu bijanye n'iterambere canke umutekano. Urumva nta mpinduka n'imwe ishobora kuba mu gihe hatoba uburyo bwo kurongora Congo mu buryo bwa federalism canke Etats-Unis. Ngiyumvira yuko aho ariho AFC M23 ikwiye gutsimbarara
nayo ibyo gufatanya n'igisirikare cya Kongo, kuvanga igisirikare, gusangira ubuyobozi muri administration, nibaza yuko AFC M23 ibona yuko Uganda ifatanya na FARDC n'iriya yindi migwi yo muri Kongo, urabona ko atampinduka ihari, kandi imyaka yose u Rwanda rwasinyiraniye mu bufatanye na Kongo n'igisirikare cya Kongo kugarukana amahoro, gutuza za FDLR, barabona yuko ataco byashitseko. Rero nkabona yuko ayo masomo yabaye hagati y'amasezerano y'ubufatanye bwa FARDC na RDF canke na UPDF na FARDC, urabona ko atamusanguro byashoboye gushika ko gukemura ikibazo mu buryo bwa burundu. Niyumvira rero n'ayo masezerano yaduha yuko bucanga bakagira igisirikare kimwe, ni hahandi nyene, kuko n'ubundi erega abasirikare ba AFC M23 kubera ari bake, n'ubundi influence yabo yobange mu kugira ibyo bahinduye muri discipline cyangwa mu itunganywa ry'igisirikare cya Kongo. Niyumvira rero yuko ibyaduha bitobasamaza, ahubwo bushishikara igikorwa bihaye cyo gutabara ibice bikibangamiwe n'umutekano muke, ibice bikibangamiwe n'ubukene n'intwaro mbi, akaba ari byo bihutira cyane cyane gutabara. Nico nagomba kuvuga, nayo ubundi by'ibyo biganiro biraboneka yuko umwimbu wabyo atawo. Nibyo nagomba kuvuga muri make, mfatiye ku biriko biraba n'ibigezweho. Murakoze. N'ibindi bihugu, niyumvira yuko Afrika ikeneye abahizi, abarindangwe, abantu bashobora guhangana n'intambwe bagashobora kuyinesha, abantu bashobora kurwana n'intare bagashobora kuyinesha, abantu bafite umutima w'ubuhizi no kwitangira ibihugu bya Afrika. Nayo ubundi turacakomeje gukomeza dukoreshwa ibyo ibi bihugu by'ibihangange byifuza, dukoreshwa mu nyungu zabo, mu gihe bo ibigwanisho batugwanisha ari ukuduteranya, bifatiye ku moko, bifatiye ku mipaka, kuko nanone nabo bayiciye, kandi binafatiye no gupfa systeme mbi baduhaye dukurikira zabo zijanye n'ibyo gutunganya iby'ubutunzi bw'ibihugu byacu. Nkaba rero nkomeza nibaza, mbega ko u Rwanda, Uganda, AFC M23 bateye intambwe bakerekana ko bashoboye gukemura ikibazo cyo muri East Congo, ni kubera iki mbega bafatiwe amaboko imugongo n'ibi bihugu bihangange, kandi ibihugu bihangange akaba ari nabyo bituma bitera uwo mutekano muke muri aka karere. Ivyo sagaseseshwa rumuri biramaze kugaragara, kuko yaba ibyo bihugu by'ibihangange bifite uburyo, bifite ibisirikare bikomeye, imbaraga zabyo zari zihuriye muri MONUSCO, ariyo rujya rwego rujejwe kugarukana umutekano mu gihugu ca Kongo, niyumvira ko iyi myaka irenga 20 n'ingahe itari gushira ruriya rwego rutaratunganya ikibazo cyo muri Kongo. Muri iyi myaka 30 amasezerano atari make yarabaye hagati y'imigwi itandukanye yagiye igwanira uburenganzira bwayo mu burasirazuba bwa Kongo, kandi n'amasezerano atari make yarasinywe hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda mu buryo bwo gukemura ikibazo
ciriya migwi ya FDLR yanyegeterewe n'ibitekerezo ingenga bitekerezo ya jenoside. Harabaye gahunda nyinshi u Rwanda rwafatikanije na Kongo kugira ngo barandure uriya mugwi, ariko ntibyashoboka. Rero sinibaza yuko ubufatikanye na leta ya Kongo na cane leta ya Tshisekedi ibonekana yuko abo bagiye bagirana amasezerano yose hagiye haba kudashobora gushira mu ngiro ibijanye n'ayo masezerano. Ayo masomo yose yabaye, ibyo bintu byose byabaye byakozwe, niyumvira yuko bikwiriye kubera isomo yaba igihugu cy'u Rwanda canke umuhari wa AFC M23. Mu gihe menshi amasezerano yabaye kuri CNDP n'iyindi migwi n'ayandi mazina M23 n'ayandi mazina imigwi yagiye hagurukana igwanira uburenganzira bwabo. Niyumvira yuko inyishu y'ikibazo c'uburasirazuba bwa Kongo gishobora gutorerwa umuti, na cane bigizwemwo uruhara n'abo bigira kw'ingaruka. Abo bigira kw'ingaruka ni cane abambere n'abaturage batuye ubwo burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu zose, Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru. Abo baturage batuye muri ivyo bice nibo bagizwe kw'ingaruka z'uyo mutekano muke imyaka 30 igiye kurangira. Abakabiri bagirwa ko ingaruka mbi n'umutekano muke muri East Congo ni igihugu ca Uganda, aho imigwi y'iterabwoba, imigwi irimbura, imigwi ikora ibyo twakwita za kamikazi yama yinjira mu gihugu ca Uganda igasasika inganda igateza umutekano muke. Abandi umutekano muke wo muri East Congo ugira kw'ingaruka ni igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi kidasizwe inyuma. Kinshasa iri kure, ibibera muri East Congo ntabwo biri muri priorite y'ibyo Kinshasa yihutira, kuko babona bari kure cyane, hafi ku birometero 2,000 biyumvira yuko izo ngaruka zitobageraho kuko babona yuko bari kure. Muri ico gihe mu bagize igice kinini ya ca Kongo, ukuyemwo izi province zibiri, Kivu du Sud na Kivu du Nord, nta bandi bantu benshi bashikwa ko n'ubwicanyi n'ibikorwa bikorerwa abaturage bari muri ibyo bice by'iyicarubozo n'ibikorwa bya jenoside. Nta handi hantu mu zindi province nyinshi za Kongo bari muri ayo magorwa no muri iryo curaburindi. Nkaba rero natahura igituma ivyo bihugu, abaturage muri ivyo bihugu, indongozi zo muri ivyo bihugu zidashobora gufatana mu nda, zigafatana mu nda zigashigikira uyu mugwi AFC M23 wagaragaje kushobora gukemura ikibazo cyo muri East Congo. Narijya aho bakonorora hose harangwa umutekano n'ibikorwa by'iterambere. Ikindi ca kabiri, bagaragaje yuko aho bakonorora, aho bagenzura, uno munsi atandyane z'amoko zihari. Bose abakongomani bava mu moko yose
baturiye ivyo bice bafatanye mu nda bahurira mu muryango wa AFC M23 biyemeza kugarura amahoro muri ivyo bice kandi biyemeza kurandura inyigisho z'amoko, biyemeza gukora ibikorwa vy'iterambere bagakemura ivyo bibazo bimaze imyaka irenga 30. Mbega none mu gihe iyo myaka yose Amerika itigeze ikemura ivyo bibazo, Doha itigeze ikemura ivyo bibazo, n'ibindi bihugu sadeke canke n'ibindi bihugu vya East Africa bitigeze bishobora gukemura ivyo bibazo. Ariko ico twokwibaza mbega niki duhereye muri Nord Kivu, mbega ibishishikara biba za Ituri, za Beni, ahiriya migwi y'abateroriste ishishikara isasika inganda, mbega twovuga yuko ubufatanye bw'igisirikare ca Kongo n'igisirikare ca Uganda budashoboye kurandura no kugarukana umutekano muri ako karere? Canke ni hahandi bishoboka yuko Uganda yo yari gushobora gukemura ico kibazo muri biriya bice, na cane cane yuko biboneka yuko uriya mugwi wa ADF washoboye gucubuguzwa nubwo utararandurwa. Muri iki gihe leta ya Uganda yari yafashe ya mbere kuja gukora igikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri ibyo bice. Canke ni hahandi leta ya Uganda yiyemeje gufatikanya n'indyarya ariyo leta ya Kongo ishobora kuba ahubwo ifite akaboko, canke hari abandi bantu bakingiwe na leta ya Kongo bafite akaboko, bafite inyungu yuko uriya mugwi wa ADF turanduka. Na buri gihe tubona kenshi Uganda idahuza na biriya bihugu vya Amerika na biriya bihugu vy'Uburayi, kenshi dukunda kubona yuko bidahuza kuko leta ya Uganda itemera ko ivyo bihugu bigendera ku gakano. Kenshi umukuru w'igihugu Perezida Yoweri Museveni n'uriya muhungu we Muhuzi bakaba bakunda kwishura ivyo bihugu bavyiya. Mbega nivyo babiri inyuma y'akaboko gatuma Uganda itoshobora kugira intsinzi muri biriya bice? Ariko ahanini bariya abantu bateze umutekano muri kariya gace bakaba barerekewe canke bafashwa na biriya bihugu, ariko binyuze muri bamwe mu ndongozi za leta ya Kongo. Ari navyo tubona n'ubwo u Rwanda rwagerageje gufatikanya na leta ya Kongo mu masezerano menshi kugira barandure uriya mugwi wa FDLR, bitigeze bishoboka. Noneho akamaramaza n'ukuntu leta y'u Burundi yiyemeje gufatikanya no gushigikira imigwi imaze imyaka irenga 30 iyoboza igihugu kariya gace k'iburasirazuba ka Kongo. Nkabona rero ubufatikanye bwa Kongo, bwa leta ya Kongo, were kuri Kabila ukagera kuri Tshisekedi, butigeze buba umuti w'ikibazo cy'umutekano muke muri East Congo. Nkatekereza rero n'ubu amasezerano yose yokorwa n'u Rwanda, amasezerano yose yokorwa na AFC M23, ubufatikanye bwose bwoshobora kuba hagati ya Uganda na leta ya Kongo, ko itari nzira ishobora kugarukana umutekano muri East Congo nk'uko ibihe bitambutse imyaka irenganye byagiye bivyerekana. Nkabona rero nk'uko nkunda kubivuga, ubandwa niwe abanduruje. Abariko barapfa
n'aba baturage muri East Congo batababawe na leta yabo iri Kinshasa, n'aba baturage b'i Burundi bo mu Rwanda no muri Uganda birirwa barasesegwa amaraso n'iyi migwi yanyegeterewe n'ibitekerezo by'iterabwoba n'ibitekerezo by'ihonyabwoba itimirije kugira ngo iyo migwi ihagarike ibyo bitekerezo canke twitege ko yohinduka uno munsi canke ejo. Ibihugu rero bigirwa ko ingaruka n'abaturage bagerwaho ingaruka zo muri ibyo bice nibo bakwiye guhuza umutima n'inama n'imbaraga zaba iza gisirikare zaba iza diplomasi kugira ngo bashobore gukemura ibyo bibazo. Nta wundi muntu n'umwe azoza gutabara abanyamurenge bariko baratsembwa n'interahamwe za FDLR, igisirikare cy'u Burundi, imbonerakure n'iyindi migwi ya mayimayi izijya zibumbiye muri za wazarendo. Nta n'umwe azobatabara, nta n'umwe azotabara ngo agarukane umutekano muri Bukavu, muri Goma, muri iriya miji minini igize ariya amaprovense ya Kivu zose. Ngiyumvira rero yuko burya igiti ntigikwiye kugukora mu jisho kabiri, kandi ibuye iyo rimaze guseruka ntirikwiye gukomeza ryica isuka. Uburuhiro isuka yogobama ikananirwa kubandanya ikivu. Nicyo gituma isaba abahurukiye muri AFC M23, ndabizi ko ari benshi n'abakongomane benshi bo mu moko yose no mu ndimi zose, igihugu cy'u Rwanda, igihugu ca Uganda n'abarundi bagifite umutima, kuko turabona yuko leta y'u Burundi yoyo yashimye guhambya iyo migwi y'inkorabara. Ariko turabizi ko iriya leta idaserukira abarundi bose. Hariho abarundi benshi bo mu moko yose banyotewe amahoro n'umutekano n'iterambere, bababajwe bari mu marira n'ibikorwa umugambwe CNDD-FDD umaze imyaka 20 ukora mu kwica, mu kurimbura, mu guteza ubukene abarundi. Nkabona rero uwo mugwi w'abarundi ko kwitandukanya na leta y'u Burundi, ukemera gufatikanya na AFC M23, ukemera gushigikira ibikorwa by'u Rwanda na Uganda kugira ngo duharanire umutekano n'iterambere mu karere ka East Africa, kuko nta muntu n'umwe yaba umuzungu, yaba umunyaburayi, umunyamerika, yaba umurusiya cyangwa umushinwa azigera babazwa nuko amaraso y'abavuka muri ako karere, akarere kuzuyemo ubutunzi, akarere kuzuyemo ibyiza, ariko kuzuye abakene, ubwicanyi, amagorwa n'amarira. Nta wundi muntu azohagarara ngo agire icyo akoze atari twebwe nyine. Nkaba ndabateye akoba, ndabateye akamo, nteye akamo abo bantu bose bababajwe n'ibiriko birabera mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane Burundi, mu Rwanda, muri Uganda. Ingaruka mbi ziva muri East Congo zigera kuri ibyo bihugu, ko ababajwe n'ibyo bikorwa twese twofatana mu nda tugahaguruka nk'umuntu umwe tukarandura ako kabi, mu gihe hariho abantu berekanye, ingabo zimaze kwerekana ko zishoboye gukora icyo gikorwa. Ntitubandanye dusamazwa n'ibyaduha,
n'ibya Washington n'ibindi biganiro byose byoza bidakemura ikibazo kimaze imyaka irenga 30 ndetse kuva kuri independence y'ibi bihugu uko ari bitatu tutigeze tubona agahengwe, tutigeze tubona imigambi irashe iterambere, tutigeze tubona kurandura ubukene no kurimbura ibikorwa by'ubwicanyi ibyo ari byo byose. Hakaba hageze rero nimba tutacerewe yuko duhaguruka tugashyira imbaraga hamwe tugaharanira ineza y'akarere k'ibiyaga bigari, iterambere n'umutekano. Nkaba ndabifurije mwese abahunze, turazi ko abaturage bo muri ibyo bihugu, muri ibyo bice, aho mu Burundi, mu Rwanda, muri East Congo bashwiragiye imihingo yose y'isi, ndetse bamwe baramaze gucika, umutima wabo waramaze kwiheba ko batazosubira kugaruka cyangwa ngo basubire kubona uburenganzira bwabo muri ibi bihugu. Kubw'ibyo rero nkaba ndabateye akamo